Ndabaramukije bene data, amahoro ya Kristo Yesu nabane n'umwe wese. Nsuye gushimira Imana kubera impaye aka kanya kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Rero muri kumwe na Françoise Habonayo. Imbere yuko dusoma ijambo, reka tubanze dusenge. Bwirukiro Mana, ndagukengurukiye, ndagushimiye ubuntu bwawe bwinshi usubiye kungirira muri kano kanya Mana kugira ngo mvuge ibyawe. Ndasabye umfashe unshoboze mpwemu yera ndongore. Urakoze kuvyemeye kandi kubikoze gutyo, ni mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Haleluya. Yesu rero arakoze. Reka dusangire ijambo numva riri ku mutima wanje, ryangiriye ikimazi cane, ryamfashije kandi nawe mwene data ndazi ko rigufasha kuko mpwemu yera hari icyo ashaka. Turisoma hariya mu gitabo ca Matayo. Matayo igice ni ibice 12. Matayo 12 turahera hariya ku murongo wa 33. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. We murongo ndazi mu basanzwe muzi kandi n'amajambo tumenyereye cane. Matayo 12 ku murongo wa 33 turahera hajye nyene mu izina rya Yesu. Ni mube muvuga igiti ko ari ciza n'ibyo camye ko ari vyiza, canke mube muvuga igiti ko ari kibi n'ibyo camye ko ari bibi. Kuko igiti kimenyekanira ku byo camye. Mwabana b'inzoka mwe, mwoshobora mute kuvuga ibyiza muri babi? Ibibogaboga mu mitima n'iby'akanwa kavuga. Umunyangeso nziza akura ibyiza mu itunga ryiwe ryiza, umunyangeso mbi akura ibibi mu itunga ryiwe ribi. Ndababwira yuko ijambo ryose risunitswe n'impwemu abantu bavuga bazoribazwa ku munsi w'imanza. Amajambo yawe niyo azotuma utsinda, kandi amajambo yawe niyo azotuma utsindwa. Imana idufashe cane. Haleluya. Bene data, murumvise aya majambo n'amajambo tumenyereye, avuze ku bintu byankoze ku mutima cane. Hari igihe umuntu yiyumvira ati jewe ndi mwiza, hari igihe umuntu yiyumvira ati jewe ndi umukristo, ndi umuntu w'Imana, kandi akiyumva ko ari umuntu w'Imana. Ariko ijambo ryambwiye ngo muzobamenyera ku byo bama. Aduha akarorero k'igiti, ngo igiti kitarama umuntu aba akirindire ko kizokwama. Hari ibiti usanga bisa nk'ibisa, tuvuge nk'igiti c'icungwa canke igiti ca citron. Umuntu igiti c'icungwa canke igiti c'indimu biragoye kubitandukana atari umuntu amenyereye kubimenya. Ariko Bibiliya itubwiye ngo igiti kimenyekanira ku byo camye. Nicama amacungwa tuzomenya tuti iki ni igiti c'umucungwa, nicama indimu tuzosobanukirwa ko ari igiti c'indimu. Hanyuma ijambo ryavuze ngo mube muvuga igiti ko ari ciza, ngo n'ibyo camye ko ari vyiza, kandi mube muvuga ko igiti ari kibi n'ibyo camye ko ari bibi. Murindi jambo ngo igiti ubwiza bwaco canke ububi bwaco ntibimenyekanira ku ingene umuntu akibona gitotahaye, canke ingene umuntu akibona kivyibushe, canke ingene umuntu akibona ari kirekire. Oya, ivyo birashobora gutandukana, igiti kikavyibuha ariko atavyamwa gifise. Rero ijambo ry'Imana ryavuze ngo mube muvuga ko ari kibi, kubera yuko ivyamwa vyacu ari bibi.
n'umuntu nuko ijambo ry'Imana hajya ariko riravuga igiti ariko ririko riravuga umuntu, ngo umuntu mube muvuga ko ari mubi igihe ibintu biva mu mutima wiwe ari bibi. Ashobora kuvuga ati jewe ndakijijwe ndi umuntu w'Imana, ntituvyanse, ariko ibyo ibizomvamo nibyo bizokwerekana by'ukuri Françoise ninde. Imana idufashe cyane, kubera yuko ngo ibiri mu muntu nibyo umuntu avuga, ibibogaboga mu muntu nibyo ibimuserukamwo nibyo bimenyekanira icyo by'ukuri. Data dufashe cyane. Aka karorero kampaye kwiyumvira, abaga none ko hari igihe umenga umuntu, hari igihe umenga umuntu araba mwiza akavuga ibyiza n'ahandi kamucoroka akavuga ibibi. Ariko nshuti zanje, reka ko gucoroka gute? Ibyo bibi bivuye hehe? Niba bitari muri wewe bivuye hehe? Imana idutabare. Igiti kimenyekanira ku byo cyamo. Niba hamwe mvuga ibyiza ahandi nkavuga ibibi, ibyo byose bikankoraniramwo, ni ukuvuga ko ico giti atari ciza. None igiti cyama ibisosa n'ibirura, ico giti wumva co bari ciza? Wapi? Imana idufashe. Ijambo ry'Imana ryaratubwiye ku muntu adakonje kandi ntabire. Ryaravuze ati wopfa umukonja canke naho ukabira, bakaronka aho baklasa bagushira. Kuko ukonje abantu baramya ati naka byamugoye, ubize bakamya ati naka bimeze uko. Burya kwishushanya si vyiza. Umuntu yokwerekana uko ari, hanyuma bakamusengera nimba ari ukwiye gusengerwa, hanyuma bakamushimira Imana, canke niba ari uko baguye gushimira Imana. Data nahabwa icubahiro. Nshuti mwene data uri kurankurikira, nahawe kwiraba, canke naho abandi nahaboho kukuraba. Kuko igitsi sico ciraba, kirabwa n'abacamurako, kirabwa n'abakibona, bakamya ati kiya giti ni ciza. Ari ciza, genda wirira ivyamwa vyacu. Haleluya. Yesu niwe giti c'ubugingo, gitanga ubugingo, gitanga amahoro, gitanga umunezero, gitanga ubuzima. Haleluya. Yesu yavuze ngo nimuze munyigireko mwese. Imana ishimwe. Ngo abarushe n'abaremerewe nimuze ndabaruhura. Yesu ashimwe. Yesu niwe giti c'ubugingo, igiti gitanga ivyamwa by'ubugingo. Imana ishimwe. Yesu abamuriye bagira ubugingo. Ijambo ry'Imana niryo Yesu Kristo atanga. Ijambo ritanga ubuzima, ijambo risubizamwo ibyizigiro, ijambo rigusubizamwo intege. Haleluya. Ijambo rigutera intege, ijambo rigutera kubandanya, ijambo rigutuma unezerwa naho wowe ufise imisonga ikubabaje. Ijambo ry'Imana, igiti c'ubugingo ni Kristo Yesu. Haleluya. Hanyuma uyu murongo wavuze kandi ngo ku murongo wa 35 ngo umunyangeso nziza akura ibyiza mu itunga ryiwe ryiza, umunyangeso mbi nawe akura ibibi mu itunga ryiwe ribi. Mbega wewe uhora utanga ibimeze gute? Muri wewe havamwo iki? Mweneda, muri wewe havamwo iki? Iyo muri kumwe n'abana bawe, mbega bihora bishika ukumva urashangashibura bakubisura batutse, kubakubita bakosheje Bibiliya bitwemerera, ariko kugira umujinya ugashangashirwa ukumva urabamaye, ukumva yoyoyoyo, ukumva ibyo biba bivuye he? Biba bivuye muri wewe, kubera yuko bikubamwo. Igihe cyose haza ikintu kikavyura ibiri muri wewe, nuko Imana ibishatse kukwereka yuko ishavu muri wewe riracarimo,
aha kumbe muri wewe ibi byose nibikubamo, kujingitwa, kushangashigwa, byose nibikubamo. Amaraso ya Yesu Kristo atubonekeko. Ngo umunyangeso nziza akura ibyiza mu mutima wiwe mwiza. Umwana arashobora gukosha, yakosheje ukabona tuvuge yamenye nk'isahani, ntange nk'akarorero, kumena isahani, yariko arirukanga aca yicako. Aho hariho abantu bacaba ngo wagikiwe urakagira ukuntu ngo urabona ingene urabona byinshi ya majambo nyine agadondekana amajambo mabi. Ukibaza ati uyu mukristo ayo majambo yaba muri we asohowe n'aka kantu kameze uko gatoyi nk'aka? Ubundi nawe ukaza mubavuga ati yo mpore nta na kimwe, ahubwo ko kitakumenekeye ko ngo guca ikiguma, ntaca Imana yakoze isahani nawe tuzogura iyindi, hanyuma uzohora ugenda neza. Umwana biramufasha mu mutima, akumva arafashijwe, akumva araruhutse. Kwiyumvira ngo arantuka, aranyica, ndapfuye, ndagowe. Yo, umunyangeso nziza akura ibyiza mu mutima wiwe, ariko umunyangeso mbi yo nawe nyine bimubamo, apfa kuronka gato gusa akamubarutsa, byose bica bisokoroka. Mube muvuge igiti ko ari ciza, nibyo camye ko ari byiza, ariko kandi muvuge ko igiti ari kibi, nibyo camye ko ari bibi. Aha rero hatugarurira kwiraba, nirabe mbega nibikibimbamo, nisuzume ndabe yuko ndi igiti ciza. Erega igiti kibi akamaro kaco kiraturirwa kigatagwa mu muriro. N'umuntu mubi afise umururazi muri we, uyo muntu natihana ngo ahindukire Yesu Kristo amuhindure, haleluya, umwami Yesu amuhindure. Nibitakunda ko Kristo Yesu aguhindura, Satani we warakurindiriye, kandi igihano ciwe kirategekanijwe. Bene data, muze duhindukire, dusuzume ingeso zacu. Aha bavuze kuvyo ivyamwa igiti cama, bavuze kuvyo ururimi, ati umuntu avuga ibiri muri we. Ariko kandi icerekana igiti ntabwo ari ibyo umuntu avuga gusa, oya, si ibyo umuntu avuga gusa. Ibyo vyamwa birashobora kugaragarira no mu myifato yawe, utavuze ariko ukaba uko nyene umeze. Abantu bakakuraba bakavuga bati aha kirya giti wapi, ijya mutima wamuteye kwambara impuzu nk'ijya n'umutima nyabaki, ijya mpuzu igera hajya, ikintu camuteye kuyambara ni giki, ariko nta kindi nuko bimubamwo, biri muri we. Biri muri we, akumva nyene impuzu igeraho niyo yumva ashaka. Icamwa kiramenyekana, ujya muntu n'umuntu ki. Ntiyavuze kuko ari yubara, nta majambo avuga, arazi gufata ururimi rwiwe, ariko inyambaro yiwe iragaragaje ko ari umuntu ataho bisana n'umuntu ariko aragisiyoni kweri. Kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mwambare mwikwize. Muri uko kwambara kwikwiza rero ni kimwe mu camwa c'ibyiza, icamwa c'igiti ciza, igiti gifise igiti canke umuntu yariye kuri Kristo Yesu akamuryako akamumenya, uyu muntu agendana n'ivy'ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mwambare mwikwize.
mu gifaransa baravuga ngo habillez-vous d'une façon décente. Bon, ngenda bivuze ko ariko nuko nyene nshaka gusobanura. Impunzu zifuka amaguru, zifuka ndende, ikintu kiri décente n'ikintu kimanutse. Imana ishimwe, uko niko Bibiliya itubarira. Bene data, muhemu yera niwe nzogenda atwigisha ingene bigenda. Ikindi naco, hari ibindi bintu mbanje kureka inyambaro, hariho n'ibindi byerekana bishobora kwerekana ico giti n'igiti nyabaki. Ukazobona umuntu agenda ntiyiyubare ku bintu by'abandi, ntavyiyubareko ngo amenye ati iki kintu si ici wanje. Ibintu byose akagomba kubitwara. Ugasanga aragiye ahantu, aragiye tuvuge nko muri bibliothèque canke ahantu hari ibitabo, ahitanye ibitabo, aragiye ajanye muhira arasoma. Gusoma byari byiza kandi n'ibitabo by'Imana n'ibitabo byiza, ariko ahejeje agaca bishira mu kabati kiwe. Ntiyiyubare ngo amenye ati ibi bintu si ivy'iwanje, ntamenye kubitandukanya ngo ivyiwe n'ivy'abandi. Uyo muntu, ico giti si ciza. Igiti kitashaka kumenya ati ibi bintu si vyanje, ndabikure mu vyanje ndabijane aho bibwiza kuja. Imana idutabare. Inshuti yanje uri kurankurikira, aha niko ndavuga, uca wiraba mu buzima bwawe uti hari ikintu canaka mfise sinakimusubije, uca ukimusubiza. Ashobora ko utazi nuko niyo kiri, ariko waraba mu kabati kawe ugasanga hariyo isahani ya naka, ucimujanira. Nawe ushaka kuba warayibagiye. Ushobora gusanga hari ibintu vya naka ufise iwawe wabigize ivyawe. Satani n'umujanja. Wabigize ivyawe, ushaka kuba wabigize ivyawe utabishaka, canke ukavyibagira, canke sinzi, canke naho sinzi, ariko raba ubisubize, ucumva iyi mburi ndiko ndakubarira. Imana ishimwe, ubisubize mwene data, uvangure ivyawe n'ivy'abandi. Imana ihabwe icubahiro. Umuntu azi kuvangura navyo nyene n'akarorero k'icamwa ciza. Icamwa ciza kiva ku giti ciza. Kuko utazi kuvangura, ico giti si ciza. Kuko usanga afise ivyiwe n'ivy'abandi vyinshi yivye. Muri wewe ntavyita kwiba, sinzi uko avyita, ariko mu ijambo ryiza ritomoye ni ukwiba, kuko ntiwabimusubije, ntiwanamubwiye ko ari wowe ubifise. Imana idutabare. Ikindi kintu kizokwereka igiti ciza gifise ivyamwa vyiza, icamwa co kumenya ngo warasezeraniye umuntu naka, none rero unyaragase umuhe ca kintu wamusezeranira. Ushobora kuba waragisezeranye ukavuga ngo nzokimukorera, kandi n'ubu mu mutima ugifise kukimukorera, ariko umutima wo kubishitsa ukaba kure, ugasa nkaho umenga warabyibagiye. Ugasezeranira umuntu ikintu, imyaka 2 igahera, umwaka ugahera, imyaka 2, imyaka 3, ugasa nkaho ca kintu wakigize, sinzi ngene no bisobanura, wakigize projet idahera, projet yamaho, nzokimukorera, ariko nta muntu sinumwe ugomba kugikura mu nzira. Enda mwene data, shira ibintu mu buryo, kuko Yesu araje. Wa wundi wasezeranira ikintu kuzokimukorera, kandi uburyo urabufise kandi wamubufise, kuko n'ibindi urabikora. Enda hagarika ibindi, ubanze umukorera ivyo bintu bive mu nzira, kuko wabivuze imbere y'Imana, wabivuze mu mutima imbere y'Uhoraho Imana. Naho wewe kumbure ntako yogira kugira ngo agutere kubimukorera, ariko Imana usenga niba uri giti ciza koko, ndabizi uzobimukorera. Rero
ico camwa c'igiti ciza kibonekera ku byo camye, n'ivyo navyo uzobirabira ku muntu agereranywa n'ico giti ciza. Niyo wasanga iki camwa co gukura mu nzira ibyo umuntu yasezeraniye umuntu, bya bindi wasezerana ukabishitsa, umwe wasezeranira guhezagira ukamuhezagira, wa wundi wasezeranira gufasha kiriya ukakimukorera, nico naco ni igiti ciza. Kuko benshi barasezerana ntibabikore, benshi barakwemeza ati nje nzogufasha iki n'iki n'iki, akazoherera muri nzogufasha ukazorindira amaso agaherayo. Rero Yesu adutabare, adufashe. Mwene data, usuzume ingeso zawe, nanje suzume ingeso zanje. Yesu araje guhemba umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Ariko beneda, ibi bintu ndababwiye, uhoraho Imana abahe kubishira ku mutima. Kuko narababwiye nti jewe ubwo muzobona natevye gutanga vidéo, ntaco nzoba mfise mvuga, suko atajambo ry'Imana mba mfise. Ijambo ry'Imana turisoma buri munsi, kandi abo tubana buri munsi dusanga ijambo ry'Imana buri munsi. Ariko kuza ngaha kuri YouTube nzoza ndabazaniye ico uhoraho Imana azoba yambwiye. Imana nishimwe. Nayo majambo Imana yambariye ngo ndababwire ngo igiti ciza kimenyekanira mu byo cama. Mu byo cama harimwo imvugo nziza, mu byo cama harimwo imyambaro myiza ikwiye yikwije, atari izo mpuzu zigenda ziberekana ingene zicapa ingene mwaremwe. Ivyo si byo Imana ishaka, ntibishaka kugaragaza uko umuntu aba yararemwe, kuko iyo ishaka kubigaragaza harimwo uburyo bwinshi bwo kubigaragaza. Ariko noneho Imana avuga ati mwambare mwikwize. Imana ishimwe. Ikindi n'uyo muntu azi kuvangura ibyiwe n'ibitari ibyiwe, ibyiwe n'ibitari ibyiwe, ibitari ibyiwe akabikura mu vyiwe. Urabe mu vyawe, urabe bitari ibyawe ubikuremwo. Imana iguhezagire. Kandi ikindi nsubiremwo, niba hari ico wasezeraniye umuntu ukimukorere, ucumviye video. Imana data ibahezagire, ibagirire neza. Yesu araje, umuntu wese azohembwa ibikwiranye n'ivyo yakoze. Igiti ciza kigeranywa n'umuntu mwiza, igiti kibi kigeranywa na ca giti kizotabwa mu muriro beneda, ca giti gihimbagurwa kigatabwa mu muriro. Rero umwami Imana adufashe, kandi mpwemu yera agusobanurire, aguhe kwitegura neza. Imana data ibahezagire. Mwari kumwe na Françoise HABONAYO. Rero iyi nomero ya telefone ni yayindi mumenyereye, ni +46 765 non 768 0065 46. Kandi iri shene turiko turavugira ariko ni shene HABONAYO. Uhoraho Imana abaha umugisha mwese. Amen. Gitandara ndagushimiye, urakoze kubw'aya majambo. Uhezagire mwene data vyumvise, umuhe kugenda iwe no gukosora ibi, kuko ijambo ryawe ryavuze ngo igiti kibi cama ibibi. Yesu udufashe kuba ibiti vyiza vyama ivyiza. Uhindure ingeso zacu mwami Yesu Kristo, mw'izina ryawe ryera Yesu. Udutabare, uduhe kuba nk'iki giti ciza cama ivyiza. Biracashoboka, kuko muri wewe Yesu niho duhabwa guhindurirwa. Uduhindure, abemeye ubahindure, uzobukoze. Mw'izina ryawe ryera Yesu. Amen.